naho hariho ibibazo bimwe bimwe tuza dushikiriza indongozi zidukurira, ariko mugabo kandi mu bibazo bimwe bimwe ni twebwe nyishu mu gice kitari gito, kuko kugira ngo ibyo byose twifuza dushobore kubishikako dutegerezwa kugwiza umwimbu. Umuntu wese ahari akumva yuko ategerezwa gukora kandi agakora yikorera, kanatsinda imirimo turimo uno munsi turiko tuyirangura kugira ngo turonke Uburundi bwiza bw'iteka n'itekane, maze bino bibondo byashoboye gushika hano dushobore kuronka iragi ryiza tubiraga mu bijanye no gukunda ibikorwa, kugira ngo ejo haza dushobore gushikira bwa Burundi bwifashe, twongere turashike no kuri bwa Burundi buteye imbere. Ibyo rero ntituzoshobora kubishikako tutashoboye kugwiza umwimbu, kugira ngo muri ca kigega rusange cy'igihugu twese twifuza kuvomamo dushobore kuronka icyo dushiramo, maze dushobore no kuronka n'icyo tubazamo, kuko umuntu wese azoba yashizemo ukuboko kwiwe, uruhara rwiwe, kugira ngo umwimbu ushobore kwiyongera. Aha rero natwebwe nk'abanyamuramvya uruhara rwacu rurimo, dutegerezwa gutera agacumu k'ubumwe kugira ngo ibyo twifuza kuronka n'ibyo twifuza gushikako mu iterambere ryaba ari iry'imiryango yacu cyangwa iterambere ry'igihugu, twumve yuko natwebwe dutegerezwa kubishyiramo uruhara. Nagira rero na jewe ntera kamo nongere nkibure uwo mukozi wa leta wese mu byo bakora cyangwa ubikorera ibyiwe, umwenegihugu wese atabikora neza yikebuke, yumve yuko iterambere ry'igihugu ari iterambere ry'imiryango, ari iterambere ry'imirimo dukora, twegeraniriza hamwe tukariterateranya, rigaheza rikabyara ya terambere ry'igihugu, hanyuma na cahiga rusange kigaheza kikabongoka. Nk'uko abakoresha bagiye barabashikiriza, twaramaze kwinjira muri ya politike yuko muri uyu mwaka tugiye gutangura umukozi wese azohemberwa ibikorwa azoba yakoze. Tuve muri bya bindi by'uko umuntu azovuga ngo yabeshe leta cyangwa yabeshe abenegihugu yuko yatonze, kandi azi yuko atonze abwirizwa gukora. Aha twari kwibukanya n'ikijanye na contrat de performance individuelle, aho umukozi iyo azokora azoheza akabyiyemeza, maze bakamurimburira ku mirimo azoba yaranguye. Aha rero tugira duti nidukore nk'abikorera, kuko Uburundi n'impetso ya twese. Ni muri iyo ntumbero tugiye kubandanya isekeza twatanguye yo gushira abenegihugu bose atanumwe avuyemwo ku kivi, mu gusuzuma turaba yuko bariko barakora, kuko twasanze hakiriho abenegihugu mu mico yose itandukanye igize ubuzima bw'intara, bamwe si benshi ariko ni bake, mugabo babona yuko bamwe bagiye mu mirimo nabo bagenda kumarigara. Tumaze iminsi tubafata, kandi n'igikorwa kizobandanya gushika naho umuntu wese yumva yuko avyutse afise amagara abwirizwa kuja mu mirimo. Abaririmbye hano bagiye barabigarukako, nta muryango wigera utera imbere ugizwe n'ibinebwe, ni nk'uko atari igihugu turumva kigeze gitera imbere kirimo ibinebwe. Dutegerezwa rero gukura amaboko mu mpuzu, abajejwe intwaro ku ngazi zitandukanye, duhereye ku mutumba gushika ku rwego rwa komine, bagasuzuma bakaraba yuko abakozi bose bari ku mirimo. Abo usanga bagiye kunywa za nzoga ziyayura umutwe mu gatondo canke bagiye mu mareresi, bagaheza bakabafata bakaraba mu mirimo y'igihugu babaha, mu bikorwa biteza imbere igihugu babaha bakabikora. Kandi tuzoba turi muri ya ntumbero ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi, General Major Evariste Ndayishimiye. Aha rero tugakebura abajejwe intwaro dusangiye imirimo, aho tuzogenda tugasanga
abenegihugu batariko barakora bumve yuko mu bazobazwa abajejwe intwaro bazoba mu ba mbere, kuko nibo barindwe kuraba yuko abenegihugu bose bari ku mirimo. Na kare n'ijambo ry'Imana rero bivuga aho rigira riti urutakora ntakarye.